ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi. Jewe umuronzi n'umuhishuzi mu kiganiro ikirundi c'abarundi, umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro. Ndiri iteka ntangere ryo kuguha ikaze nguze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi. Wewe untega amatwi uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha. Iki cigwa ni c'42 kikaba ic'12 c'ivyigwa vy'amayagwa. Ni cigwa ca gatandatu c'ibisokozo. Ni cigwa c'insiguro y'ibisokozo 22 bikaba ari ibisokozo vyo kuva ku 31 gushika ku 50 nagushikirije. Ikivi c'amayagwa, isemo ya kabiri y'ibisokozo, isize y'icumi insiguro y'ibisokozo kuva ku 31 gushika ku 50. Aha rero urantunga umburane, jewe Ntafatiro namamvuga ko je ntari Imana, kandi vyonzi bari ivyo nabwiwe n'abatama n'abankurira mbere nabo nsumba baho naciye. Naho ndababwira nti ukumva hari akampaze, ukumva hari ahantu ntagushikiye ko neza, uraheze ukambwira hanyuma jewe ntibintera ingorane na gatoyi kuvuga ko ivyo navuze bwabuni nihenze, ivyo bari barambwiye hari mwikosa none ndabihinduye. Naho rero ingo tugende. Igisokozo c'31 yari sokwe niruze, sokwe soma. Aho abadagi banesherejwe bahahamvye impiya. Inyishu yari umukondo. Aha no kumva ibintu bibiri. Abadagi baraneshejwe. Mu Burundi abadagi baraneshejwe. Kandi abadagi baneshejwe kabiri. Ubwa mbere na mbere abadagi baneshejwe n'abarundi gushika naho baca ku basaseredoti, baca ku bapatiri, bakaja kubesha umwami, bakabona kuronka amasezerano yuko bohagarika ingwano kubera abadagi bagomba guhera. N'abadagi bagomba guhera, nivyo abarundi benshi barapfuye, mugabo abadagi nibo bagomba guhera. Nico gituma ayo masezerano kuvuga yuko ingwano boyihagarika hari ku nyungu z'abarundi, hari ku nyungu z'abazungu. Ninaco gituma bagiye guhenda umwami. Abadagi rero baratsinzwe mu ngwano y'abarundi babanesheje. Ico ni cambere. Ubudagi ntiburigera butsinda Uburundi n'umunsi numwe. Kumbure mu mupira w'amaguru ubudagi bwotsinda Uburundi. Mugabo ku muheto n'ubu abadagi badusonera. Nama ndabivuga. Haje ubonye igihugu abakoroni birukako nuko yakiba ari igihugu gikomeye. Bijya rero byuko nubu muri Somalia, nubu muri Centrafrique abarundi bahagaze neza sakubu. Sakubu ndakera bara abantu bifashe neza, baranesheje abadagi. Ico ni cambere. Ikindi ca kabiri, abadagi baraneshejwe n'ababirigi kubera abadagi bari begamiye ingwano y'isi yose ya mbere, baratsinzwe n'ibindi bihugu vyose. Mbere niyo nyendera y'ingwano y'isi yose ya kabiri. None rero iyo ngwano bavuga baneshejwe ni ingwano y'ababirigi bakubita abadagi. Niho rero abadagi bakubiswe neza, ibintu byinshi bari bafise ko abadagi bari bazi ko bazote bakagaruka, bace babihamba mu kuzimu rero. Nuko bace basiga kantu kaboneka kugira ngo baze bamenye ahariho. Ivyo rero bahanze, bavuga ko bahanze impiya. Impiya ni iki? Impiya kubisanzwe byari bifaranga vy'agaciro vy'abadagi. Yego nivyo hariho ibintu abadagi bahanze, mugabo barabihamburuye vyose, abarundi barabihejeje. Mugabo rero ndabira neza, ningakujya kwimva. Iyo wamaze guhamba nk'ikintu, hanyuma ukaza guhamburura ikintu kiriyo, hanyuma ugasubiza mwivu, haca hasigara hatibiye. Ni ukubavuga ngo umukondo. Uwo mukondo bavuga ni hajya ahantu hatibiye. Nkuko mubona kuri ayo mafoto y'uwo muririmbyi wo muri Tanzania, nawe nyene yabwiza ko ari umurundi kubera uwo numuha abaha nabo n'abarundi. Muribuka vya bintu mpora mvuga yuko ubuha bwose bwari Burundi, mugabo ko Mwezi Gisabo yaranze gushira ubuha ku Burundi. Bajya rero ba Diamond, bajya n'abarundi, kera barabarundi, mugabo bamaze kwemeka kuri Tanzania n'abatanzania. Nukuvuga aho abadagi banesherejwe bahahambye impiya umukondo, kubera umukondo uratibiye. Igisokozo c'32 yari sokwe niruze, sokwe soma. Aho abadagi n'ababirigi bagwaniye, bahateye imigumya ihanganye. Inyishu yari amabere. Aha rero nukumva ibintu. Jewe mpora mvuga ibintu mukavuga kumbure ngo Ntafatiro Patrice ngo ni ibintu ngo yiyumvira mu mutwe ngo araja ngaho ngo mucumba koreramwo hama cyatangura kuvuga ibintu avuga ibintu. Ngibi no mu bisokozo birimwo.
aho abadagi n'ababirigi bagwaniye bahateye imigumya ihanganye. Wumvise imigumya ihanganye, inyishu ni amabere. Abantu batangiye gufata ku nguvu abagore b'abarundikazi n'abadagi. Kubera abadagi haza abagabo ntihaza abagore. Abagore b'abadamu bitanga abadamu bagiye kubuza hanyuma, kandi akagezo ho gufata abantu ku nguvu kabafashe bakashafata ku nguvu abo bagore b'abarundikazi. Aho abadagi n'ababirigi bagwaniye, aho bagwaniye ni hehe? Bagwaniye kuri uwo muntu w'umurundikazi. Aho hantu ku murundikazi niho bagwaniye. Bahagwaniye rero mu kuvuga abadagi baragwaniye ku murundikazi bamufata ku nguvu, abandi babatwazinda, hanyuma abana bakaca batwara bakica. N'ababirigi nico kimwe. Ababirigi nabo nyene babaye nk'abadagi baza bagwanira ku barundikazi. Abarundikazi n'abantu beza cyane. Hariho n'ibindi bihugu usanga abantu benshi bavuga ngo bafise abagore beza, ugasanga mbere baguma no kutwumvisha yuko ngo ari bafise abagore beza cyane. Abamaze kugenda amahanga barazi ko abasore b'ico gihugu birukira abakobwa bacu. None ko abakobwa babo ari beza, abakobwa b'abarundikazi barondera kwiki? Yego mbarira jewe amushika n'amaso mbona baza kwirukanga barondera abakobwa bacu. None ko data wanje abakobwa biwabo basa neza, bameze neza, batubwira ko bahiga, none abarundikazi nabo barondera kwiki? Urumva se abadagi gusa, sababirigi gusa, hariho n'abandi bantu bakunda abarundikazi. Aha abadagi n'ababirigi bagwaniye bahateye imigumya ihanganye. Nukuvuga ico gisokozo caje kugira ngo cerekane ko abadagi nabo nyene co kimwe n'ababirigi bakunze abarundikazi bakabagwanirako. Urumva abadagi barabazi baragwanira ku barundikazi, ababirigi nabo baraza baragwanira abarundikazi, mugabo kugira ngo wumve neza ko aho hantu bagwaniye ariko umuntu nuko bahateye imigumya ihanganye. Guhangana no kuvuga kurabana, ukuwe ndiko ndakuraba nawe ukaba uri kurandaba. Guhangana harimo uruhanga. Naragisiga mu kiganiro c'indwi y'intwari, indwi y'abakambwe. N'amabere rero, n'amabere murazoraba. Je nkumva mu bazungu ugiye kuraba bajya abakobwa bo muri Afrika y'Epfo bajya batamba amabere ari hejuru, n'ubugesera abazungu barabura iyo bakwigwa. Twege mu Burundi kubona ibere ry'umugore nibisanzwe. Twege mu Burundi kubona umugore ari karonsa nibisanzwe cyane, nibisanzwe cyane. Mugabo hari handi hantu twege mu Burundi tuterekana, hari handi hantu tuterekana. Rero ibintu biratandukanye. Ino naho aho mu Burundi tuterekana, ino niho berekana, hanyuma nabo bakanka kwengerekana amabere. Hajya abantu kunda gusanga ari bamwe, umwe anyegeza iki uwundi akanyegeza iki. Mugabo iciza nuko twese tuba dufise isoni, twatuzi ikintu dusonera gusumba. Naho rero aho abadagi n'ababirigi bagwaniye bahateye imigumya ihanganye. Ikibazo kiri ku migumya ihanganye. Umugumya n'umurinzi kubisanzwe. Umurinzi niwe wavamwo intahe, nukuvuga niwe wazana amahoro, niwe wazana ubumwe, niwe wazana ubuzima. Nukuvuga uwo murinzi, ayo mabere agereranijwe n'umurinzi, kubera umurinzi ari uzana amahoro, umurinzi ari uzana ubuzima. Umuntu yagomba yicwe bakaca mucira urubanza, akaca aronka amahoro, akaca aronka ubuzima. Nukuvuga iyo migumya rero nayo mabere nico kintu kizana ubuzima. Nuko igisokozo c'33 ni sokwe niruze, sokwe soma. Aho abadagi n'ababirigi bagwaniye n'ubu turacahasanga amabano. Inyishu ni amarenga. Neza cyane. N'ubu niyo ngwano bavuga ni ingwano y'isi yose ya mbere, si ingwano y'isi yose ya kabiri. Kubera ingwano y'isi yose ya kabiri abadagi ntibigeze bagwanira n'ababirigi mu Burundi ekaye. Urumva rero akenshi ahantu bagiye kugwanira bagwaniye ahantu mu micamo. Hariho umuduri wa Nkeshimana uvuga yuko umuzungu ngo bigingo ngo yagize gute ngo bamurasa ngo urusase ngo hanyuma ngo bagira ngo aroga ngo ntakayagwa karayagwa. Ubu n'umudagi yapfuye yishwe n'uwo yitwa ngo Nyabarisi Givu. Nkeshimana avuga yuko ari umudagi yishwe ngo yarasavye n'ibiyoba ngo ashira mu mifuko ngo baramuha ngo n'umupolisi ngo no munsi ndabamba ngo ntabamba ndabambwa. Hama ngo aragenda ngo ashitse kuri ruru ngo bamuneze urusase ngo acagwa mu mazi ngo bagira ngo aroga ntakayagwa karayagwa. Nuko aho bagwanye rero uruzi nago murazondabira nta ruzi na rumwe ruri mu Burundi utazosanga mu ntebekera yago hariho amarenga. Nukuvuga rero abadagi bagenda biruka baca mu kinywabi, baca mu micamo, ababirigi nabo babirukako. Kandi muribukako hajya ubudagi bugiza kuturiha abasota 28 bishwe bahambwe mu Cibitoke.
abo bari kumwe n'abadagi bariko baragwanira abadagi hama baricwa n'ababirigi babwiza yuko bituriha rero ndavunira akagohe kandi leta y'u Burundi izovyibuke iduhaburize abo bantu bapfuye. Igisokozo c'34 yari Sokwe niruze, Sokwe Soma. Aho hanze hari umugabo atagera amajanja, atagera. Kugera amajanja no kuvuga nk'ubugomba kubita ingumu umuntu ukabanza ukamenga uriko uramugera. Oya, ukuntu ayo n'amajanja. Kubera ijanja gutwarira kwijanja nukuvuga gutwarira kwijanja nuku. Oya, ntutwarira aha urasekeza neza bikaboneka kuri kusekeje. Urakubita neza bikabona kuko bise neza. Nuko rero uwo ico kintu bavuga atagera amajanja no kuvuga n'umugabo atagera amajanja muri kumwe byakunze canke hakagira ngo atugera amajanja. Uribuka ico kintu bavuga no umwijima ntugera amajanja. Hariho imyijima ubwoko bubiri mu Burundi. Hariho umwijima w'umwijima. Uwo mwijima nuwo umuntu ashaka kuvuga gatatu. Ubwa mbere ni gihe atakwezi kuriho muri ya misi 2 ukwezi kwagiye kurore guseruka kundi gushasha. Uwo n'umwijima wa mbere. Umwijima wa kabiri ni gihe ukwezi kuriho mugabo hakaba hari ibitutwa byinshi cyane mugabo ntikuboneke n'inyenyeri ntihagire nimiboneka. Uwo n'umwijima wa kabiri. Umwijima wa gatatu ni gihe nk'ukwezi kuza guseruka saa 3 y'ijoro ugasanga ico gihe ukwezi ntikuraza mugabo kuriho ukwezi ntikuraza nawe ugene n'umwijima. Niyo mwijima ari 3. Umwijima rero utugera amajanja naho haza haraza ibicu bikarengana hakaza umuco mutoyi w'ukwezi canke umuco mukeyi w'inyenyeri hama bigasubira bikaza ukazima. Niko kugera amajanja. Uribuka ko bavuga ngo aho hanze hari umugabo atagera amajanja. Nukuvuga umuzimiza wose. Umugabo atugera amajanja nawo numwijima uzuraza ugenda, umwijima uza ugenda. Nuko igisokozo c'35 yari Sokwe niruze, Sokwe Soma. Aho hepfo haciye ivyiza bisa. Inyishu zari zibiri yari Patiri na Musenyeri, hanyuma ubwa kabiri umusore n'inkumi. Ubwa mbere na mbere no kuvuga igisokozo kama n'umusore n'inkumi. Kuko umusore yamyeho n'inkumi yamyeho. Kandi umusore ariko araresha wamusubona asa neza. Araca nyene abakiri muto, abakiboneka nyene kwasa neza. Nta muntu numwe akiri muto atabari mwiza. Umusore abari mwiza, n'inkumi kandi abari nziza. No kuvuga ni ivyiza bisa. Mugabo aho Eklezia Gatolika iziye mu Burundi kiganza haca haza ngo Patiri na Musenyeri. Patiri na Musenyeri ni gake abantu bagendana n'ukuri. Yego hariho abagendana mugabo nje ni gake cyane. Abarundi bashaka kuba barabonye Patiri na Musenyeri bariko baratemberana. Ni gake cyane kubera ugiye kubiraba neza abantu bari muri Eklezia Gatolika usanga bakuru bikuririza ugasanga abasacerdoti n'abantu baciriye hagufi ya gose hama ugasanga Musenyeri n'umuntu yubashwe gose. Hariho n'umusenyeri jewe nzi ngo batavuga mu izina. Rero uwo muntu batavuga mu izina ingene yogena na Patiri nyeka byo bintu biragoye. Agonda gacishijemo rero kumwe ndumurundi kubera jewe ntakubesha jewe mfashe nk'umusenyeri wari wese mu Burundi. Ugutwara uko biri kose abatwara ntara nka zibiri. Ko mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye nawe ari hejuru yabo mugabo haricara hasi akajya amateke ugasanga yikoreye igiti ari kumwe n'umunyagihugu asanzwe. Jewe nakagohe no vunira abihebeye Imana y'abarundi nuko bagira bageza bakicisha bugufi nka Petero Nkurunziza, bakicisha bugufi nka Evariste Ndayishimiye. Aho niho ngejeje jewe murantunga mu mburane ni kwa kundi jewe mawe yanyigishije kuvuga ukuri, jewe mawe yanyigishije kuvuga ibintu uko biri. None mwese ntimubizi hari abasenyeri batavuga mu izina. Je nagiye ahantu mvuga ngo ntavuga mu izina. Imana nzima dusenga rutari bubone nemwe iyumvire. Igisokozo c'36 Sokwe niruze, Sokwe Soma. Aho hepfo haciye ubutindi buhetse ubundi. Inyishu ni umuzungu kuyipikipiki. Ubutindi no kuvuga ikintu no kuvuga ni imbaraga. Ubutindi no kuvuga ikintu kizana amagume, ikintu kizana ugwimo, ikintu gituma abantu bapfa, ikintu gituma inzariza, ikintu gituma abantu bemererwa nabi. N'umuzungu
umuzungu mu Burundi so umuntu yazanye amahoro. Nubu ndabisubiyemo abazungu bari mu Burundi nta numwe ashakira neza Burundi ko barafise bavutse. Baravize iyo bavutse ndagisubiyemo baravize iwabo. Baje mu Burundi rero nukubera ko hari ico bashaka mu Burundi. Hari ico bahashaka. None rero umuzungu nta kindi kintu azana. Nubutinda azana. Nukwiba itunga. Nukwiba Uburundi. Nuguteranya abarundi. None jewe sinumvise ngo umuntu wo muri Suisse yari karigisha abantu ingene ngo bazorega nyene cyubahiro Petero nkuru nziza ngo irahe muri CPI. Ngo ingene yari karigisha abantu. Iyumvirize. Mugabo kabari ONG ya mashira hamwe ngo amengo adaharanira gutegeka nibiki badaharanira intwaro nese wari karabikora. Umuzungu aje mu Burundi banza umuboneye ko uwo muntu nta ciza cyo kurondera Burundi. Hanyuma wewe ubanza umenye ko wewe uri nyene igihugu, wewe uri mwene igihugu, wewe uri mwene Burundi. Uwo wundi muntu rero ubona atari umurundi nta ciza ariko arakuronderera. Ariko arondera ingene yo kwiba iyo nikeli, iyo korota, iyo petrole, ayo mabuye agaciro nivyo agomba gutwara nta kindi. Nta kindi arondera. None rero ubutindi iyumvire n'abarundi kera umuzungu agishika bari baramaze kubona ko ari ubutindi. Ubutindi bwa mbere bavuga ngo haciye ubutindi buhetse ubundi. Nuvuga n'ubutindi bubiri. Hari ubutindi bwa mbere ari umuzungu. Ndaje kugisigura. Ubutindi bwa kabiri ni pikipiki. None pikipiki ko itembera. None n'ubutindi gute? Tegera neza. Hariho ikiganiro nagize ibiganiro bibiri by'ingwano yamaze imyaka ndwi. Iyo ngwano y'imyaka ndwi yaranzwe n'inkoho zibiri. Mugabo irangwa n'umuheto umwe. Inkoho ya mbere ku mudagi ni inkoho yitwa Dresser. Murazogenda kuri internet ugisenge bumenyi murabe Dresser iyo nkoho. Iyo nkoho barayizanye abadagi bari mu guhona. Babonye bari mu guhona baca bazana indi nkoho. Iyo nkoho yitwa Mauser. Murazogenda murabe Nikora Mauser. Ni nkoho ya kabiri. Iyo nkoho yaramaze abantu rero. Kuko iyo nkoho irasa amasase 16 ku munota. Nukuvuga amasegonda 4 n'igice ibirashe. Amasegonda 4 n'igice ibirashe. Hanyuma rero ko barasa umwe yabwira ngo du, uwundi 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 ngo du. Ugaca usanga umengo bigize ngo du 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 du. N'ipikipiki nayo igira ngo du 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 du. Urumva rero baca bafata ko iyo pikipiki bayibonye ari ubutindi kwibibutsa ingwano y'abarundi. Abantu bahonye bagahona baraswa n'izo nkoho Mauser. Kuko Dresser yo byari byanse. Na Mauser yaranse byaranse. Hariho umunsi bishe abasoda basika 150. Abasirikare b'abarundi 150. Mugabo nticabuje yuko babandanye bati oya ntushaka gutwara igihugu. Gushika umudagi wenyene arananigwa acaca kubihebeye Imana. Babihebeye Imana baje kutubesha, baza kutwigisha Imana kandi dusanzwe tuyizi. Batugisha Imana rugira byose kandi twe Imana rugira byose dusanzwe tuyizi. Baza kutwigisha iki kandi dusanzwe tubiyizi. Bakaza kuduhenda ngo baje kutwigisha Imana, naho baje gukora iki? Baje kwiba amatungo. Ntama ndabivuga nama ndabisubiramo. Igisokozo c'37 yari sokwe niruze, sokwe soma. Aho hepfo haragati kananiye kurira. Agati kananiye kurira. Wumvise ntibavuze igiti, bavuze agati. Agati nyene wo kurira gute none? Mugabe ico kintu umuntu acha kurira ni igiki? Inyishu ni zibiri, hariho igishurushuru n'umubingo. Igishurushuru ifoto ngiyo n'umubingo biyingo nguyo. Nta muntu numwe ashaka kurira umubingo biyingo. Naho wogenda gute? Nta muntu numwe ashaka kurira igishurushuru. Naho wogenda gute? Nimbeba ntishaka kurira igishurushuru. Kumbura imbeba yo kurira umubingo, imende yo kurira umubingo, mugabo nta mende, nta mbeba yo kurira igishurushuru. Igisokozo c'38 yari sokwe niruze, sokwe soma. Aho hepfo ndatereranye. Inyishu ni ikididiri n'umukecuru. Aha no kuvyumva. Ikididiri no kuvuga ipikipiki y'igiti. Twebe nyiwacu mu Giheta n'umushikiranganje wa mbere Sibomana wo kuri Buyoya wa mbere yaduhaye umudari mu Giheta ko twebwe turi abantu b'abanyamugenegene dufise ubuhinga bwinshi. Mu Giheta nibisanzwe kuhabona rero ikididiri canke ikidirigi nibisanzwe kubihabona. Ugasanga rero hari abana baguma bagenda kuri ico kididiri, baguma bagenda ku kidirigi bakanga gukora. Banze gukora rero nyina wiwe akaja kumukura kuri ico kididiri kugira ngo aje kugicana.
agiye kugicana rero naho uwo mukecuru bavuga ariko arafata ico kididiri kugira ngo akidugane muhira agicane, kigena kiramukubita hasi. Ni nka kujya ubutazi gutwara ikinga, hariho gutwara ikinga kuri nyonga no gutwara ikinga ugenda uhagaze. Hariho n'abantu badashaka gutwara ikinga bahagaze. Hama nk'ubu nje mfatiraho babarundi bamwe bagaya ngo abanyabuhonga, bakagaya ababo, bakagaya abaragane, bakagaya abamoso, bakagaya nyamuyinga ngo bavuga nabi. Hari abantu bavuga ngo inkinga, bavuga ngo inkinga, abandi bakavuga ngo ikinga. None ni kubera ko ubundi bwose buvuga ngo ikinga, naho babo bakavuga ikinga, naho baragane bakavuga ikinga. Mugasanga intara imwe ivuga ngo inkinga, mugabo ugasanga niyo ntara nyene abantu biyemera ngo abantu bavuga nabi, ngo ababirimiro ngo abarimiro bavuga nabi. Tuvuganye nuko iwacu, hama abandi bakavuga uko iwabo, abagani bakavuga uko iwabo, abamose bakavuga uko iwabo, abanyabuyenzi bakavuga uko iwabo, abanyabuhonga bakavuga uko iwabo. Nuko n'icongereza ntitukivuga kumwe, n'igifaransa ntikivugwa kumwe, n'ikirusiya ntikivugwa kumwe. Aho mugasuzanga abantu ubwishime bw'abarundi, agasuzuguro k'abarundi, ukazavuga umuntu ngo urumva ngo abantu bavuga ngo uvinyene bavuga. Kubera umuntu avuze ati ubwuzure nizeyo muri Yesu canke nizeyo mwizenda, arakubajije ikibazo mwishure ko arizeyo mwizenda nuko arizeyo ubwuzure. Umuhaye insomerwa ubwiza kumubwira ingene bimeze. Nibisanzwe je nca nitwengera nkaryoherwa kubera abari umurundi avuga ikirundi neza ukwiwe, naje nkakivuga ukwiwanje. Iyo abantu twese twasa mu Burundi tugasa, ugasanga abantu bose bari inzobe, cyangwa ugasanga abantu bose barirabura, ugasanga abantu bose bareha n'imetero imwe n'amasantimetero angahe, nta muntu yogira. N'intoka ari intokera nyene zingana ntizireha zose. Urutoki ni rugufi muga hari cyo rufasha, urudashaka gufasha. Nuru hari byo rukora, urudakora. Nuru hari byo rukora, izo zindi zose zidakora. Co kimwe nuru hari ibyo rukora, urudakora, urudakora. Muga mu Burundi ukaza wumva ngo abantu bavuga nabi. Ewe ma. Urumva rero umukecuru n'ikididiri. Nuko rero kubera yaba ari karakidugana kimunanira cyangwa gitahana muri gicana kimunanira kigira kiramukubita hasi. Ndatereranye kubera ndamwera igina twari cyo kididiri bikamwankira, nkamwe igina twari cyo kididiri bikamwankira. Ndaretse urumva nta kundi bugire. Igisoko cyo 39 ari sokwe niruze, sokwe soma. Aho hepfo ngo fyati. Inyishu zari zibiri, ugute ubwa kabiri ikiziha c'inzovu. Nukuvuga iyo fyati ni impinyanyuro yitwa inkumbanyo, kuko ni gakumbanya. Nukuvuga iyo mpinyanyuro yerekana ingene ikintu kigenze. Inkuba ngo pa, umuravyo ngo fye. Urumva iyo fye, iyo pa, iyo fyati ikumbanya, ni gakumbanya yerekana ingene ikintu kivuzwe. Ubundi ngo vutu, kuko yagiye avuga ngo vutu, kubera avutuye ngo vutu. Ni rero ni nkumbanyo. Rero ngo fyati ugute. Ugute no kuvuga umuntu acibwamwe. Ibintu bimutanga hasi kandi bikagwa hasi nk'amazi ukamenga ni. Urumva ngo fyati nkuko nyene ngize ngo umviza n'iryojwe umengo ni fyati ugute. Mugaye nk'ugute gw'igikoko gikomeye nk'inka canke iki, hanyuma ugute ukumva hasi ni kuta nugute. Hanyuma nikiziha c'inzovu. Ikiziha c'inzovu naco nukuvuga ingeramyi. Ingeramyi y'inzovu. Inzovu irashikana nk'amatona 6. Honyene inzovu ivyaye ivyara umwana yoba afise nk'ibiro nk'amajana 450, amajana 6. Ibaze rero iyo nyama iyo ngeramyi umwana w'inzovu abarimwo ingenangana. Ico ni rero ikintu gikorokeye hasi kandi urabona inzovu ni ndende. Nukuvuga nturukorotse rero ni fyati. Ikiziha c'inzovu. Umuntu ntibavuga ngo umuziha, umuntu bavuga ngo ningeramye. Igisoko cyo 40 ni sokwe niruze, sokwe soma. Aho wabereye mu mashishiro ntiwoza uvayo. Inyishu n'ikigori, ivyo birumvikana. Ikintu kiri mu mashishiro ni giki? Cyama ari ikigori. Yego. Igisoko cyo 41 ni sokwe niruze, sokwe soma. Aho wakanjiriye kamate uzonduhuka ryari? Inyishu ni itelefone. Cyane nyene. None umuntu ariko aravugira kuri telefone ntavuga, hariho mbe n'amatelefone umuntu avuga ayifashe gutya. Jewe ndabatera inkuru. Mu 1995 na 6 haje amatelesere. Naza mbona umuntu rero izo telefone aho zigishika kazobona arayifashe, ayifashe ukungwaro. Urumva hagaze nyene mu bantu nyene kugira ngo yerekane yuko wafise telefone atawundi muntu numwe ayifise. Ngwaro. Umva ariko aravuga arayifise gutya mu ntoke
abwirizwa kuza arayicira kamate. Nuko mbere n'ubu twebwe muri iyi ngwara coronavirus 19 usanga tuca twipfuka ku munwa data wanje kugira ngo amate yacu ntihagire umunyeshure agwako. Mvuze umunyeshure kubera agenda umwigisha. Urumva rero muri ico gihe kibona rero akavuga ngwaro. Urumva rero aho wakanciriye kamate uzondubuka ryari itelefone cyangwa igitega. Itelefone ndayitegitega kubera iki? Kubera iyo urungitse igitega, iyo uhamagaye umuntu inkengero urayumva ko nawe ariko arayumva, nawe kandi igitega kiroye nawe umuntu arayumva. Jewe je nagiye kuraguza, je nagiye ku mupfumu, kandi urumva ushaka ubone ko ndumupaka cyangwa ntari umupagani, kuraguza n'umuco kamwe w'abarundi. Erega no kwa muganga haya tugenda kubwira muganga ingwara dufise, muganga nawe nyine umupfumu mu bandi. Umupfumu ugiye ku mupfumu yarabanza kumviriza ingene urwaye, hanyuma akaca amenya ko kumbure hariho umuti aguha, kandi akawuguha ukawunwa, akaguha n'uwundi utahana muhira ngo nivyanka ngo nimva umuti ngudakoze. Nimva umuti udakoze ngo uzugaruke. Ca kimwe kwa muganga jewe ngiye nkavuga ingene ngwaye, muganga ashanyandikira ibintu akacambwira ngo rero ngo ni uwo muti ndaguhaye nutakora uzoca ugaruka. Gusa muganga arandika, umupfumu nawe ntiyandika. Mugabo bose nico kimwe. Kandi no ngaha muri Canada hariho n'abantu bavura gutyo nyene. Je ndazi ko ari abantu bavura gutyo nyene, bagenda ugenda ukamubwira ingene urwaye, hama akakubwira ivyo uzokora n'ivyo utazokora ku munwa gutyo nyene gusa. Rero ndakubwira abazungu, abakoroni baratwononeye cyane, baramaze abapfumu, barabamaze bose, barabamaze kubera iki? None abapfumu ntibari bazi kuvura, bari bazi kuvura ishano. None ishano ubwiza kuca kwa muganga kugira ngo akubwire ingene ishano barivura. Ishano abarundi bazi kurivura. None abarundi ntibazi kuvura ubukangwe, abarundi barazi kuwunga. Je nahora mbona mawe yunga umuntu yavunitse, umwana iwacu yavunika, ntiyenda kuja ku mupfumu, ntiyenda kuja kwa muganga, yaramwunga. Hariho n'umuntu yitwa Mfatakanwa wiwacu kumuremera iwacu, umugore wiwe sinkimwibuka izina kandi icompa, umuntu amuzi azomumbarira. Nkubu ugiye wavunitse ukuguru, yunga uwundi muntu ntiyunga wewe, yunga uwundi muntu ntiyunga wewe, agaheza agakanda uwundi muntu akaba ari gukira. None niyo bari karavura, ariko nta muntu numwe, nta muganga numwe ugenda kwa muganga uno mwaka ngo uvuga uti jewe urutoki nararuvunitse ruraregarega hanyuma ngo acavura urugo. Mugabo uwo Mukamfatakanwa yavura urutoki, kandi wewe wavunitse urugo, kandi urutoki ukazokira ariko avura urugo. None umuganga n'uyuwe, umuntu aciye ubwenge gose ninde, umuntu afise ubuhinga ninde? Abazungu barabonye yuko twega barundi twari duteye imbere gose, baca barabamara. Kugira gute? Kugira ngo tuze kugura kinine ziwabo, tugura imiti yiwabo. None coronavirus wosigura gute ko ino muri Canada abantu birirwa barahona kandi hari imiti mu Burundi abantu badapfa? Umuntu wese arazi kwivura. Je ndafise umuravumba ahantu ogenda noduga hejuru nobereka. Je ndafise umuravumba, ndafise amababi nakuye mu Burundi avura. Jewe ngwaye agahiri ndazigire nivura, sindakwiruka kwa muganga kubera ndazi ko ibiti mu Burundi biriho. Mawe yavura abana, mbona mawe yaragenda ishombo kurondera umuti, turi kumwe akambira ati uwo muti uvura iki? Jewe ubu unaho kumbura ubuzima bwoko nka gose, nukuri je novura abantu kubera nari ntiyabavura mbona nk'umugimbu. Umugimbu twawukura ishombo. Yego umugimbu ndawuzi, ndazi nico uvura, singomba kubibabwira muri ico gihe. None jewe nzi yuko numva ko ngwaye nk'umuntu yoba agwaye ingwara ivugwa n'umugimbu, ncanja kuwurondera, ndazi yo ndawukura. Wewe uva mu Gasunu, tubuze mu Gasunu tukaja kurondera ishombo hajya hakurya iwacu kwa bamuvyaranje, kwa bamidende no kwa Nyenyeri, niyo twaja kurondera. Aho rero aha nariko ndabivuga kubera iyi coronavirus. Wosigura gute? Nivyo Uburundi ni paruwase y'Imana, nta kucibagira n'umunsi numwe, kuko hariho n'ibindi bihugu kumbure bifise imiti mbere isumba niri mu Burundi, mugabo bakomeretse gusumba Uburundi. Uburundi ni paruwase y'Imana, hama tukagira kandi n'imiti ituvura, abarundi bakajya neza gusumba. Nuko ni kurya nyene jewe Imana zanyubaguye tuba turiko turayaga. Igisokozo c'42 yari sokwe niwuze, sokwe soma, aho wandabiye unkubagura. Ubu ni woza umpaga n'igitabo. None ntimubizi mwese, igitabo none ntukiraba ukaraba ugasoma, uzura kubagura ugira gutya, usubira inyuma kuza kuraba ko basomye neza, usubira ugira gutya. Yego ni igitabo abarundi bari bazi kuraba. Igisokozo c'43 yari sokwe niruze, sokwe soma,
aho wandabiye unkuyakuya ubu ntiwoza umpaga nico kimwe nkamvuze ngo unkubagura mugabo hani gukuyakuya nukuva ni buke ufata buke ufata buke ishusho y'umukunzi nivyo ubu ishusho y'umupfasoni wanje iri muri telefone yiwanje mugabo ni gake hashobora guhera amasahane ntagiye kuraba ko yoba yanyandikiye nkaca ndamubona no kuri telefone yiwanje ariho ndamubona none sibisanzwe iyumvire rero kera umuntu yashushanije uwo bakundana yagiye kwa Kamuzizi Bujumbura yagiye hehe akaba yaragize agafoto k'umukunzi wiwe aguma araba hagiye ko akantu aguma kurako akuyakuya co kimwe n'igitabo ukunda hagiye kutuntu ducafu ucuzura hanagura ukuyakuya nuko igisokozo c'44 yari sokwe niruze sokwe soma aho waramukirije heba none winjire inyishu ni ndodo aho waramukirije heba none winjire nukuvuga ko umuntu yaje yaramukije rimwe yaramukije kabiri yaramukije gatatu yaramukije kane yaramukije gatanu none ugumudodora none heba winjire ni ndodo indodo riza ngo do nukuvuga irateuza gose mu gukubita igiti nk'ubu murabona kuri iyo foto ingene indodo irakubita igiti ikacijayo ikaja mu giti ibikirarondera ahantu iba nkuko abarundi bubaka inzu nayo ibikirarondera ingene yo kubaka inzu irikirarondera ingene yo kubaka inzu mu giti ikagikubita yumvire ngene urya munwa w'indodo ukomeye urakubita igiti cinganza marumbu cumye gikomeye neza gakubita gushikaho ikura ko ibintu izirata aho rero igisokozo c'45 yari sokwe niruze sokwe soma akabindi kanje miharango inyishu ni akabindi k'uburozi miharango ni guharanga nk'ubu umuntu avuze ngo guharanga wumva mbengo ni Igiswahili guharanga n'urya muntu araharanga abantu wumva arababesha akavuga amajambo menshi cyane akavuga amajambo menshi cyane ukamenya ko araharanga wumva ko nanje nciye mvuga amajambo menshi umengo ni gutya ariko ako gabindi kanje miharango urumva gaharanga umuntu yari ivyo bintu kuko bavuga ngo ko akabindi k'uburozi kuko umuntu akavugirako amajambo menshi ariko aratongera ico ni cambere co kimwe n'uwarozwe agiye kwivuza umupfumu kandi aratongera muri bako nigeze kuvuga ko abapatiri baratongera barafata igikombe kirimo umuvinyu bagatongera bakavuga amajambo bagasoma hanyuma uwo muvinyu ukacika amaraso buno nyene bagafata umukate bagatongera bakavuga amajambo ukacuba umubiri wa Kristo kandi ajya amaraso n'umubiri wa Kristo ubihumanije Yezu Kristo murivuganira hariho jewe umuntu nzi bambwiye w'Ikarusi yaravise umunsi mukuru arababwira arafata inzoga arababwira ngo mwese rero ngo mwabantu mwese muri ngaha ngo nimuze ngo munywe ngo aya n'amaraso yanje ngo yavuye mu maboko yanje ntuvyumvise aratanze iyo nzoga abantu barayinyoye arasora afata n'indya nazo nyene aravuga ngo nimwakire nyene ngo mwakire agomba avuga yuko ivyo bifungwa navyo ari umubiri wiwe yaciye abikiraje n'ubu vyanse kosa kuvuga uwo muntu yanteye inkuru w'Ikarusi namubwiye ko je nzova ngaha muri Canada nkaza mu Burundi ko nzoje Ikarusi kuraba uwo muntu n'ubu ntavuga uwo muntu haje rero ndiko ndavuga rero nti iyo mana muntu ntakwifinisha ayo maraso mwa basaserdoti mwama mwihereza ayo maraso ya Kristo ari muri kiya gikombe waronse vyinshi azobazwa vyinshi waronse bikeyi azobazwa bikeyi nukuri ahasi ndababesha uyahumanije none reka ngenda kivuze umusenyeri nterere ntiyari afise gutya ariko aravuga ati kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene afise amaraso afise n'umubiri ntiyari ameze gutya yari karigwanira baramurashe birango bamugema
kandi harimwo abasota bazi kurasa neza, bamwe barasa n'isazi. Byaranze kwa mugema kubera iki? Iyo mugema bari ko bari gemye Kristo yaranze, Kristo yaranze kwa mugema. Nterere yishwe kundi ntigeze yishwa n'amasasi, yishwe kundi musenye nterere. Ndavuga ibintu je ntafatiro Patrice, umuntu akavuga ngo urumva ega je ndemera Imana. Bakatolika bagiye misa yabo Gatolika, Padiri avuga ati kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene abifasha ari bibiri muntu ze mu maboko. Ufise inkoho abandi bose bapfukamye, ne ntumubona neza. Ubumubona mugabo baramurashe, chargeur yose irahera, amasasi 70 biranka yuko bamugema ahava arahenuka, ahava arahunga, mugabo ntiyishwe n'urusasi. Hajya mvuga ntujya mu vinyu rero ntiba ukiye mu vinyu abari Kristo. Ndabivuga ndabizi, ndabivuga je kubera ndabizi abari Kristo Yezu, nkuko n'umushingwa manza atongera kandi ibintu avuze bigafata. Higera bakarorero umunsi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatigwa, yaje ari General Major Evariste Ndayishimiye, mugabo bajya bubaho bari hajya bamaze kumusinyisha bijya ibintu byose bashiye batongera, bacha barahira. Kandi muga no kuvuga hari ibintu babanje kumubwira, baratongera mubwira, hama kazasubiramo batongera ngo subiramo, akacasubiramo acha ba president n'ubu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, n'ubu niwe mwami mu Burundi dufise. Mugabo igihe yaje ari umuntu uko tumuzi, yari umwubakwa kujya nyene, mugabo yagiye yahindutse, baheje gutongera resi Kristo Yezu gusa, natwe turatongera. Nuko rero igisokozo c'46 ni sokwe niruze, ni sokwe soma. Ndakunda ikirundi ku buryo ndiko ndaganira n'ubugesera. Akana kanje kagutanga kubona abashitsi. Inyishu ni isunzu ry'inzu cyane nyene, isunzu ry'inzu. None isunzu ry'inzu ntiriri hejuru gose, sijya itangura kubona abantu, bakiri kure kubera umuntu wewe abareha ni metero na 50 canke ni metero 2. Ndaza umuhanza wo ku mutumba Gashingwa muri commune Rutegama mu ntara ya Muramvya, yaravize metero 2 zirenga. Yego data wanje waravize metero 2 zirenga, mugabo naho yoba muremure gute nashaka gusumba inzu. None rero ako gasunzu k'inzu niko kabona abantu bariko baraza imbere y'uko umuntu ashika. Igisokozo c'47 yari sokwe niruze, sokwe soma. Akana kanje ko kunesha ari gato, ivyo birumvikana. Ucuraba mu bintu biruhari ikintu cyo kunesha ari gito. Urutozi rakurya nyene, ukiyambagura urutozi rukwinjiyemo mu mpuzu nyene, uriyambagura ukabura ugata wakuba. Naho uruyuki muri kumwe kabisa, muravugana neza, yego ruragushinga uruboyi hanyuma ukomoka, yego nugupfa mbere umuntu arapfa. Ivyo biri horiye kudumirako nuko rutiruka cyane, uriruka, ivyo ni bisanzwe. Igisokozo c'48 ni sokwe niruze, sokwe soma. Akana kanje nyangaragurwa, kugaragura. Akana kanje nyangaragurwa, agatore ku nzira yari yo nyishu. None umuntu yarimiye intore ku nzira, n'abantu nibatangura kuzirya, kuko umuntu aragenda akacagaragura ati oh ntirurera nzoruryejo. Ukaje usanga akacaza undi akagaragura ntirurajamwe. Ukaje usanga intore zo ku nzira abantu baraziriye, barazihejeje, ugasanga intore zisigaye nizo hagati. Akana kanje nyangaragurwa. Igisokozo c'49 ni sokwe niruze, sokwe soma. Amaso ni rugwe, inyishu ni icana c'ishushu. Amaso ni rugwe. Ivyo je naribonye nuko abantu usanga bavyaranye n'abantu ugasanga umuntu kwa kundi bavuga ngo ngirangeze niko kuryama, ugasanga umuntu aragejeje aratwaje indi umukobwa. Nukuri na kenshi cyane bamusanga avuka sanasi, ugasanga amaso ni rugwe. Hajye barundi rero barabibonye neza, ugasanga kugira ngo ntihabe n'indi ngorane n'abantu bihakana abakobwa batwajinda, n'abantu babihakana, usanga uwo mwana yamasa igihe ari se nyawe, kuko ari umugore muri leta z'umwe za Amerika yabeshe umuntu ngo yamutwajinda inda ari yundi muntu, nawe ari kugira ngo ashobore kuronka itunga kubera umuhungu yaratunze. Aho urumva ntibashaka kuzosa na rimwe, mugabo umwana ari se nyawe yamaza ari hamumengo
n'uwo muhungu yaciye muri uwo mukobwa akaba ari waje ari umwana mutoya. Amaso ni rugwe, mwabasore mwabagabo muravyumvise. Ndahejeje jewe ntako novuga. Igisokozo c'50 ni sokwe niruze, sokwe soma. Ane meza amabere y'inka. Ntaco mfise novuga mu kindi. Ane meza amabere y'inka. Muribuka ko nari navuze ngo abiri meza amabere y'umuvyeyi. Noheraheza ngira nti hajya kwisi nimagiriranire n'Imana tuyikunda ngo tuje mwijuru ko nkwigishije nawe mfasha. Nuvyo ndahwanditse sabone kuko uzoba wiyandikishije. Nuvyo ndebwa kengeri ngo umenyeshwe zina munsi nigishije. Nusangiza abandi ikicigwa ntuce ubwenge wenyene. Nushime kuko nigo ndakwigisha. Nunsavye kwikete muravyo ica abarundi akabehe gmail akaburungu.com ngo nterere cankwera amazinda. Yari umuronzi mu kirundi c'abarundi mu mana canke umusomwe. Ntafatiro Patrice ndaguseze ngo hezagira nti urakagira impundu n'impuzo. Urakagira ipfundo ryifuzwa n'aburyo pfufahariza. Urakaha mufise abantu musokoranya. Nukuvuga urakagira umuryango. Twebwe iwacu twari 10 bangahe na mawe. Nukuvuga twasokoranya mu muryango. Nawe urakagira umuryango musokoranize muhira. Ugira abana, ugira umugore, ugira umugabo, ugira abana, ugira umuryango. Urakagira umuryango rero musokozanya. Taha muhira wa mugabo wicare muganire n'abana. Wa mugore taha muhira muheze mugane n'abana musokozanye. Urakaruka wibwa utanga utivye. Urakagira ibanga nibango ubangiramwo imbuto. Ikibirenge vyose uragakunda Burundi, uragakunda abarundi, uragakunda n'ikirundi ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde kirundi, cirunde ku kirundo cazo.